nongeye kuramutsa abakunzi ba B-Info na B-Info Plus aho baherereye hose mu mpande zine z'isi ndababwira ati mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha umwe wese ageze wese nkuko bisanzwe turaje mu biganiro byacu by'uno munsi aho tugiye kuyaga cyane ku bijyanye n'ama operation ariko araba mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Imigwano iracakomeje, harabazizwe barambaza ati mbega imigwano yoba yarahetse. Hari umuntu we yari yanyemeje yuko intambara zahetse ariko naganda babwire yuko ahubwo imigwano igikomeje cyane. Ariko imbere yuko twinjira muri ivyo byose ndamutse cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, aho muri hose muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, Amerika ndetse na Aziya, mwumviye ko tubaramukije tubahaye n'ikaze mu kino kiganiro cyacu cy'uno munsi w'igenekerezo ya 24 kwezi kwa 11 umwaka n'ibihumbi 2025. Nkuko bisanzwe mwamaze kubona umusisanguzi tucenye muri studio niwe tugiye kubana mu kino kiganiro. Bana umusisanguzi ntangwenda kuramutsa ndetse ndaguhe n'ikaze. Ego urakoze cyane bwana journaliste kundamutsa no kumpikaze nanje ndakuramukije nizera ko umeze neza. Ego reka nce ndamutsa abagiye kubana natwe muri kino kiganiro ndababwira nti amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese aho muherereye. Ariko kandi ndabibutse ko dufise byinshi byo kuganira nkuko journaliste yabivuze byo ku mirongo y'urugamba gusa no tuja kwibanda uyu munsi. Ariko mu dutereteka wowe dukurikira ntaragira sabone ugire sabone abikore kugira ngo adufashe kwagura no kugwiza umuryango wa B-Info. Ariko kandi mwibuke yuko ikinyoni kigurutse kitavuze baciti cyane cyo dura muri commentaire kugira ngo basi tuganire byanse tugira gusa hayi uduze imitima canke amashuge kugira ngo ibintu bikomeze kubawa neza. No kubona umusanguzi imbere yuko twinjira mu kiganiro katubaze dushimiye cyane ba bantu bari kwitanga cyane kugira ngo tube comfortable mu bikorwa turiko turakora. Tubashimire cyane, tunababwira yuko dufise group WhatsApp kubakeneye kwinjira ku mafoto n'amavideo biba byaranze urugamba turabiba hata kibazo na kimwe. Nk'ubu dufise ama video y'ibyazinduye ku mirongo y'urugamba, rero tuzaza kubashira link muri commentaire ya mbere kugira ngo kibikiraro kibafasha mu kwinjira mu magroupe yacu WhatsApp. Nuko dufise byinshi tugiye kuyaga makino igana nko musanguzi yabivuze. Turasaba umusanguzi kuducisha muri Katana. Bwana musanguzi ni hafi ya Kavumu, hariko harabera ibintu bidasanzwe. Amakuru dufise nuko guhera mu gatondo kuno munsi hari imigwano ikomeye cyane yashoboye guhuza no mu kwarisho karabiri. Ibi uraza kudufasha utwinzize midoni tubwire uko ibintu byifashe muri rusange. Sivyo gusa turaza gusubira mu gisagara cya Uvira bwana musanguzi inyuma yuko ku munsi w'ejo habaye no vuga ico no kwitwa ishano canke ibintu bidasanzwe aho bona yuko abose rimwe bari bariko baracanamwo. Uraza kutugarura muri Uvira tubwire situation gitwere kuri no munsi uko hazindutse uko vyifashe ndetse unadusubiza inyuma ku munsi w'ejo tubwire uko ibintu byashoboye kurangira. Kumbure migano twakoze ejo ntitwashoboye gufoborera abantu uko ibintu byashoboye kugenda n'ibyashoboye kononikarira. Ariko nizera yuko no munsi uza kwamaze kubitegura bwana musanguzi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. C'est vrai Uvira ntabwo twashoboye kubabwira bilan ibyahononekariye ni kubera ko natwe ntitwari bwabironke mu buryo bwiramvuye. Sibyo ko twabona amafoto amwe yabashoboye gukomereka bari kwa muganga ariko ntitwari bwabironke. So niko kanya ari kugira ngo tuza kubibahereza mu buryo bwiramvuye. Hamwe n'ivyo bwana journaliste ndazi ko ufise amakuru y'ibyabereye muri Warikare cyane cyane mu gace bita Buhimba. Buhimba harabaye ibitendo bikomeye cyane. Ndifuza ko hano dutembereza ucu tugarukana. Hariho inkuru waturarije ejo kumbure ngira ngo noneho wamaze kuyironka mu buryo bwiramvuye yaho bita Nyamaboko ya mbere. Nyamaboko ya mbere ku munsi w'ejo twaraye hari intambara zako zihuza inyeshamba na Wazalendo. Inyeshamba zagomba kwirukana Wazalendo muri kajya gace. Ucu dutembeza hajya ahantu rero tubwire ingene situation uyu munsi yifashe. Kumbure sinzi no no kuronka andi makuru yo muri Warikare nawe nyine watugezeho. Nuko bwana musanguzi imbere yuko tubabwira ngo ivyo byose uvuze yabi biri muri Masisi muri Nyamaboko ya mbere yuko twavuze ku munsi w'ejo haraye imigwano idasanzwe vyabaye nyuma yaho M23 yahejeje kugira resite mu bitero yagize. Unatubwira ko tuza gusimbira muri Warikare naho tuyaga situation ya Gitiweri
ariko mfasha imbere ko twinjira muri ivyo byose ubanza utubwire uko ngene ngaha muri Buvira no muri Katana duhere muri Katana utubwire ivyazinduye ku munsi uno munsi kugenda kuzenda kane. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Aha muri Katana ibintu byahabereye ni ibintu novuga bitoroshe cyane gose. Burya hari umuntu ambwiye ngo iyo mutubwira ko hari abaguye ku mirongo y'urugamba mukatubwira ko hariho n'abakomerekeye ku mirongo y'urugamba, hari abantu babibaza yuko ari ibiharuro mwiyandikiye gusa mupfa kuvuga, batabibaza yuko abari by'ukuri, ariko abari mu magroupe WhatsApp turabaha benshi barabibona. Ariko ikintu ngiye kubabwira ni iki bwana journaliste, uzi ko hari ama video jewe ntashobora kugurura ubu. Yes, bampaye video bakambwira ati iyi video bariko baramwica yoje sinkiyugurura wapi, kuko bituma umuntu ashimukirwa ukuntu. Sinzi yuko wanabonye bana Musanguzi video iteye ubwoba aho bavuga yuko ari meri w'igisagara ca Goma yari karakubita bene igiye ngo ntibagiye mu kivi rusange. Warabonye ko yakubita umuhino kuboko kukivuna, ijya video sinashuye kuyimara yose bana Musanguzi irateye agahinda ntuzo. Ibi ndabizinye kubera iki n'amafoto y'abantu bakomerekeye hano muri Katana y'abene gihugu nabonye ateye mu by'ukuri umubabaro. Iyo rero tuvuga ngo hakomeretse abantu runaka, hari abaca bagira ati ngira ngo ni bimwe by'amareresi by'amafilme biba byabaye, nawe shwi abari nyine gukomereka kwa vrai. So aha muri Katana mu gace bita Kaseke na gace kari haruguru ya Kavumu, murazi ko Kavumu donc ifatanye na Katana niho abawazarendo bazindutse bagaba ibitero. Tubibutse yuko ku munsi wejo wazarendo yagabye ibitero hano muri Kavumu birangira bivuganye inyeshamba z'u Rwanda 13 mu gitero cyagabwe na wazarendo kabisa. Ku munsi wejo hano muri Kavumu inyeshamba 13 zarahasize ubuzima, ariko hamwe n'ivyo n'abawazarendo batatu barashoboye gukomereka, aho twaronse amakuru yuko bagiye kuvurizwa mu gace bita Bunyakiri. Kuri uyu munsi rero novuga ko ari muri rwarukurikirane rw'ibitero wazarendo bariko barakora hano hafi y'igisagara ca Bukavu. Bagavye ikindi gitero gikomeye hano mu gace bita Kaseke ko muri Katana na gace kari haruguru ya Kavumu, aho mu by'ukuri abene gihugu baho batubwira yuko ubwamo bw'amasasu ari rwinshi kandi hariko hakoreshwa inkoho zose zaba nini canke ntonto ziko zirakora zose, ndetse n'ibiturika ngo byari byinshi cyane gose. Kubera novuga ubwo abene gihugu bamwe n'abandi bagize nagomba ngo biregaye sinzi bivuga mu Kirundi, bataye izabo baromoka bariruka. Mu bashoboye rero mu birutse hariho abashoboye kugira ikibazo abene gihugu 8 bakomeretse bahura n'amabarperdi. Yes, amabarperdi bitavuze ko ari 8 gusa, kubera yuko izi nkuru twazironse intambara zikiba kandi namagingo yatuye muri studio hano muri Katana mu gace bita Kaseke intambara ziracasekera. Wazarendo iracahanganye n'inyeshamba z'u Rwanda, ndetse n'inyeshamba z'u Rwanda ziracari ku ma defense yazo, ziracarinda ibirindiro, ntabwo gushika amagingo aya barashobora kubitakaza. Mugabo ko tuko turabibona bisa nkaho wazarendo ifise imforo yo kubarasa kugira ngo ishobore kubimura muri bino birindiro basanzwe barimwo. Ivyo none kayusivye bano bene gihugu 8 bakomeretse nta bindi turamenya kubera ko intambara ziracabandanya, ariko kumbure ku mugoroba intambara zibaye zaheze twaba twashoboye kuronka biraye byashoboye koronekarira, ubwo duca tugaruka muri studio tubishikirize abadukurikirana. No kubana Musanguzi urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Nizera yuko benshi baciye babasha kumenya cyane ibyaje biva muri Kavumu n'ubataho biraje. Ikintu babwira bona journaliste aha muri Katana babwiye ko ari amareresi twaronse yaba wazarendo ariko bararasa kabisa. Ubona nyine ko bafise morale. Bafise morale nyinshi. Barafise morale kabisa, ugiye kubiraba bivuge ngo nibagira kayisite wazarendo baraduha amafoto, kuko barinze baduha amareresi bari ku mirongo y'urugamba. Ubwo cyangwa yuko baza no kuduha amafoto y'ibiza kuba byakorekeye hano
ku mirongo y'urugamba. Nuko bwana Musambuzi reka tumakure twinjire mu gisagara ca Uvira. Nyuma yo ku munsi w'ejo umutekano ugize agato cyangwa uhungabanye gato waratubwiye byinshi ariko ntoshoboye kutubwira ivyashoboye kononikarira yaba mu bene igihugu canke mu bazana ndona yuko habaye kurasana kudasanzwe mbere niko no bivuga kuko harinze hapfamwe abantu bisigure ko hari kurasana kudasanzwe. Urashobora kutubwira uko ibintu byagiye kurangira ndetse unatubwira uko uno munsi amusara cha Uvira hazinduwe. Urakoze cyane bwana journaliste. Icambere ngiye kuvuga ngomba kwanza kubeshuza ibinyoma biriko biravugwa birakwiragizwa kubwa mu masasu rwavugiye ejo mu gisagara ca Uvira neza na neza muri Mulongwe. Ubwamo bw'amasasu rwavugiye muri Mulongwe ku munsi w'ejo bamwe n'abandi bariko babitwara uko bigombeye kugira ngo kumbure bagagamishe ibintu sivyo. Ego hari abavuga ko ari wazalendo barasanye na FARDC mugabo bagaca babisha yuko ngo hapfuye aba wazalendo benshi n'aba FARDC benshi. Ibi ni ibinyoma byambaye ubusa. Ukuri nuko sivyo. Ibi nivyo nivyo nabazaniye ngiye kubashikiriza. Abandi nabo bati wanguha nta wazalendo rasanye na FARDC uti ahubwo ni M23 yishikiye muri Uvira iri ku kiviri kirarasa. Niki ni kinyoma cyambaye ubusa. Abatanze izi nkuru ni wumve ko ari inkuru zihwanye n'ibyifuzo byabo. Ntabwo ari inkuru zibiri ku mirongo y'urugamba. So nako hano muri Kongo ingana byagenze bwana journaliste, ndashaka ko abadukurikirana batahura ko wazalendo na FARDC barasharikanye. Siniki cyo kintu gitahuritse. Barashamiranye. Apara barashamiranye. Gusharikana ngira ni kirundi kirumvikana. Ishari bivuye mu ishari. Umuwazalendo afite ishari mu FARDC afite ishari umuwazalendo. Donc bivuze ngo umuwazalendo ntiyifuza ko FARDC hari ikintu yokora atari kumwe n'umuwazalendo. Ni nkuko no FARDC atifuza ko hari ikintu umuwazalendo yokora batari kumwe kuko aba FARDC bita abawazalendo kara basivile. Aba wazalendo nabo bakita ba FARDC ko arabatreta donc arabagambanyi. Ibi rero ni ibintu bizokwama byateye imivurungano hano ku butaka bwa Kongo hagati y'imigwi ibiri. Wo tumubabona bari ku mirongo y'urugamba bariko bahangana n'inyeshamba aho kubabona bari mu buce butekanye nka Uvira na Sange n'ahandi. Ku munsi w'ejo rero PAME yari isanzwe iriko iratanga intete z'ibigori n'uduharage bahereza bene gihugu babaye victime kumvo z'imyuzurira sivyo y'amazi. Bino bikogwa PAME yari kirabikora ishigikiwe na FARDC. Mandi majambo FARDC niyo kandi niko byateza kwa bimeze kuko nico gisirikare cy'igihugu cemewe. Aba wazalendo rero kubera ryashari kwa gusharikana kwabona na FARDC kumure bo bibajije ngo FARDC ifisemwo pare yabo. Urumva abazalendo bashaka bibaje bati FARDC bashize hajya batujyana intete bonyene ntigikunda. Ntibamenya yuko FARDC bo barabizi muga ntibibutse yuko FARDC ari igisirikare cy'igihugu kigomba kubihagararira bijya bikorwa byose. Wazalendo rero nayo iciragenda mu bugwaneza ntangere ivuga iti pare yacu mushire ngaha munyarutse muduhe intete zacu muduhereze. FARDC ati ibyo ntibibaho mwihagira nk'abantu ni mutware ubusivile hirya. None batanguye kugira iki guterana amajambo kera na kera wazalendo iba yugurura umuriro ewugururira kuri FARDC. Aho nyene mu FARDC umwe abaratarutse na FARDC iti mwo dusuzugura mutwiciye uko mu inko dufise ntago zirasa ibigori n'ibiharage. Nabo baca bagira iki batsa umuriro batangura kurasana bararasa nawe byagiye kurangira
umu FARDC umwe hasize ubuzima umwe bakirizako umuriro bawugururira yes hamwe n'abasivile batatu barapfuye barasize ubuzima muri kujya kurasana kwa FARDC na Wazalendo ariko kandi harashoboye gukomereka abene gihugu 14 Jonathan kuronka amafoto y'abakomeretse ndafise kabisa nibyo ngo turashama group WhatsApp abantu bayabone muri abo 14 rero harimo abasirikare ba FARDC babiri bakomeretse aba Wazalendo batatu abandi barabasivile inkuru ya Uvira uwuza yikubwira ibinyuranye nibi zobaguhenze azofise izindi mvo ariko arondera kuri inkuru iyi niyo nkuru y'imvaho y'ivyabaye ejo mu gisagara cha Uvira so ibi rero ndafise cyo ndibuvugeko uku kuntu Wazalendo bariko bibona yuko barengeye FARDC bariko babiterwa n'amakosa FARDC yagiye irakora hajya twumva ngo FARDC yadandaje agace runaka aho twumva ngo FARDC yagambanye ukunaka ibi vyatumye Wazalendo yes ibabona yu ntikibafata nk'abasirikare ba leta Wazalendo niyo buyibona ko ari cyo gisirikare ca leta ibi rero nakaga gakomeye hano ku butaka bwa Kongo abene gihugu nibo bariko baraba victime abene gihugu b'abakongomani nibo bariko baraba victime kuko mu Wazalendo ntatinya kurasa umu FARDC wapi umu Wazalendo ntatinya kwifatira mu gahanga umu FARDC umu FARDC ego kariyo aka esprit militaire mugabo nawe urumva ni babandi ntashobora kwemera ko umusuzugura ngo nawe aca ngaguma hagati aca ashaka kuruvandika nawe ibi rero bari bakwiye kuraba ingene babyicarira bakabitorera umuti kuko nibaguma bariko barashamirana bariko barajyana ubwabo bazokwisanga bugururiye inzira umwansi baze basange Uvira yamaze kubatombe kandi bari bararonse amahigwe yo gukingira igisagara cyabo ca Uvira no kwa musanguzi reka ndagushimire cyane kuri zino nkuru badutohoreje ukabona duhaye umuco w'ibiriko byaraye bibereye muri Uvira ariko kuri uno munsi hazindiye gute Uvira haratekanye bwana journaliste Uvira nta kidasanzwe usibye ko bano bene gihugu batwaye kwa muganga bano bakomeretse eka naba Wazalendo n'aba FARDC bose bariko baritabwaho nta kidasanzwe kabisa so Uvira nibaza ko kujya yamye ni kwiri umutekano wawe urarinzwe urarinzwe kabisa hari ya hejuru muri ho plateau muri moye plateau no muri plaine Uvira bimeze neza reka cyo dusimbira rero ko andi makuru yo muri Nord Kivu tukiraho ariko umbabarire gato hari jambo ryo mu Wazalendo numvise yavuze rya mpimbaye aho yavuze ngo aba Wazalendo muri Sud Kivu kirapanze tumeze neza duhagaze neza ahantu tugicumbagira ni muri Nord Kivu ariko naho turiko turiga ingene tuhazitira kugira ngo umwansi ntasubire kuronka aho amenera so dusimbire rero muri Nord Kivu utubwire udutanguze ku nkuru zo muri Masisi no dutangure muri Warikare neza na neza dutware muri Buhimba niwe wahatembereye tubwire ingene ibyaho bimeze urakoze cyane bwana musesanguzi ku kanya umpaye kugira ngo tushobore kuyaga ibyabereye muri Nord Kivu neza na neza muri Warikare ibyabaye ku munsi w'ejo bwana musesanguzi aho muri aka gace uvuze kitwa Buhimba nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Actualité nico cyashoboye kuba gishira mu butumwa hanze nuko ku munsi w'ejo hashoboye kuba imigwano ndetse M23 yibasira cyane ibirindiro vya Wazalendo imaze kuba yibasira ibyo birindiro vya Wazalendo byabaye nkuko byabaye muri Masisi bwana musangutse ku munsi w'ejo twarabwiye muri Masisi ingene naho yahagavye ibitero birangira ifashe ubuci ariko no babwira yuko no ngaha muri Warikare muri Buhimba M23 yaraye ihigaruriye bidasubirwamo nyuma yo kubita cyane yo kurasa bikomeye bano ba Wazalendo vyagiye kurangira basohotse mu birindiro maze M23 ibyingira amata kibazo na kimwe nimigwano ku makuru dufise
itashoboye kuba n'umwanya munini wanashaka bavuga ko imigwano yoba yabaye entre y'amasaha n'amasaha n'atanu niho iyi Wazalendo yabaye itakaje ino Buhimba ariko amakuru dufise Wazalendo no biraturitsa agatoki aho ivuga yuko ari FARDC yoba yaradandaje kano gace cyane mu kubagambanira mu buryo bucange ubundi bwana musisangutse biraboneka neza yuko iyi Wazalendo yo muri Walikari batayicungiye hafi ishobora gukora revenge kuri FARDC bivanye n'ishavu abene igihugu bo ngaha muri Nord Kivu neza neza Walikari ishavu bari ko barerekana baravuga yuko FARDC ikomeje kubagambanira ikomeje kubugura kw'amayira y'inyeshamba zikaza kubarasa kumbore iyi ni nkuru bwana musango zizo turababwira suite yayo muga ico mwamenya nuko Buhimba iyi Wazalendo yashobora kuba ihasigana bimwe mu byo yifashisha nk'ibigwanisho kuko barabubiriye birangira bo basohoye mu gihe Wazalendo yari yakomeje kugira resistance yarabuze renfort yarabuze apunime FARDC yari hafi yaho nta apuyi ntige ziza ko intervene rero niyo mpamvu iyi Wazalendo yo muri Nord Kivu neza Walikari ishobora gukora revenge kuri FARDC nkuko biko biraba muri Uvira ukumva hari bidasanzwe biko biraba kuko nyambo no munsi iyi FARDC ifise ama operation ikora operation aérienne ifise indege ifise ama drone nyamba kweri yararetse izinyeshamba ziraza kabisa ziribasira bino bintu bya Wazalendo no kibifise mu ruhara nkuko aba Wazalendo babivuze kandi urabizi yuko FARDC ahakeshi muri Walikari yakunda kuhakoresha ama operation aérienne habarasa ikaza n'amadrone ikarasa n'ibiki ariko mwumve barinze barasana amasaha 5 FARDC ntigeze ihaseruka kumbure birashobora kusanga byakozwe n'amakomandema yabo usanga komandema ya FARDC yagambanye kuza gutabara aba Wazalendo bwana musisangwe iki ni kibazo novuga ko gikomeye cyane kuko abantu bari ku rugamba rumwe batariko barahuriza ku ntego imwe harabibipfa hamaze kubibipfa ico bariko baragwanira birangira bose bakibuze bakugurura amayira y'umwasi bwana musangwe nta byishino havuga ngaha muri Buhimba nuko twashoboye kumenya umubare w'abashoboye kwasiga ubuzima nashoboye kuhakomerekera ariko mwumve yuko abene igihugu bo ubwo bwabatekeye ndetse binatuma bimwe mu bikorwa bakora ku munsi w'ejo byo gusenga n'ibiki batashoboye kubijamwo nkuko bari basanzwe babijamwo amakuru dufise nuko no munsi muri buno buce atamigwano yahazinduye navuganye n'abene igihugu basanzwe bari ngaha hazinduye hatekanye M23 n'irikira ha controller 5 muga kitabuza yuko abene igihugu bwo babufise kandi ari byinshi kuko kumenyerana n'izinyeshamba bari basanzwe bamenyeranye n'abo Wazalendo urumva no kwiga ubundi buzima bwo kubana nabo rero wumve yuko bidasanzwe muga dushobora kumva Wazalendo yashoboye kugira kopri kuhagaruka birashoboka kuko tumaze imisi tubona aho ubuce inyeshamba z'u Rwanda zabakuyemwo Wazalendo bukeye nyuma y'igihe gito baca bahagaruka bakahagwana baragenda bakigeraniriza ingufu hamwe bakazana igitero gikomeye baramusanguzi muri Walikari n'ivyo no havuga muri make muga bitavuze yuko mu yindi micari mu Rwanda muga habaye imigwano yoriye naha muri Buhimba dusimbere rero muri nyamaboko ya mbere aho ejo twavuye muri studio dufise amakuru yuko intambara zari zigisekera inyeshamba z'u Rwanda zari zifise target yo kwirukana Wazalendo uyu munsi ho byifashe gute bwana musangozi urakoze nkuko twabibabwiye ku munsi w'ejo muri Nord Kivu neza muri Masisi M23 yarashoboye kuba igaba ibitero bikomeye cyane mu gace kitwa Nyamahanga aho hari hasanzwe hari ibirindiro bya Wazalendo imaze kugaba ibitero muri Nyamahanga byarangiye Wazalendo bayikubise irava muri Nyamahanga irahunga Wazalendo imaze guhunga yahungiye mu gace bitwa Nyamaboko ya mbere nare babwiye yuko M23 imaze kubona yuko Wazalendo ihavuye irungiye muri Nyamaboko ya mbere yaciye bakurikiza umuriro irabiruka ko kabisigendera barasa ariko Wazalendo kugira resistance igeze muri Nyamaboko ya mbere bwagiye kurangira byagiye kwira mu masaha y'ejo mu masaha ya 2 imigwano ikiwa 2 z'ijoro Wazalendo yashoboye kugira resistance ikomeye cyane maze yubaka urukuta zino nyeshamba ziza ziriboma kagiye kwira atare isite zino nyeshamba zako ziragira mu gihe izi nyeshamba zifite ingufu nyinshi ariko zirakoresha bwana musango zariko zirakora ama operation yabaye ku munsi w'ejo y'inyeshamba bwana musango
wumve yuko ari ama operation akomeye muri Nord Kivu wumve yuko zitari zoroshye zino operation M23 yakoze rero imaze kuba wazendi hungiye muri nyamaboko ya mbere yagize igikuta biza kutorohera zino nyeshamba kuza kwifatira inyamaboko nkuko M23 amakuru dufise yuko canke uko abantu babona runo rugamba byaboneka neza yuko bagiye gufatanya amaboko mu mwanya muto cyane utarambiranye birukanye inyeshamba za M20 za birukanye kino abari bawazaga patriote ba Congo ariko amakuru dufise kuri no munsi yazinduye ngaha muri nyamaboko nuko hazinduye abawazarendo bakihari bihagaze ko bakirinze n'ibirindiro byabo atakibazo na kimwe bano musisana bivuze ko nubu bakirasana amakuru dufise imigwano ntikiri myinshi cyane ariko harumvikana urusoro rumwe imigwano hageze mu masaa 2 saa 3 itarasubira kwanzuranya mu buryo novuga yuko buboneka cyane canke mu buryo buri officiel mugabo kurasana bya hato na hato kumva ngaho urashe wundi akamusubiza kwako ni nyene mu gisirikare berekana ati je ndahari nanje ndahari kujya nyine bya system bakoresha niko byari bimeze ngaha muri nyamaboko ya mbere wazaninde yashoboye kuba irinda kano gace kugeza amasaha ya saa 3 saa 2 yari kiba ihafise kumbure turaza kumenya suite uko imigwano yari kibandanya bwana musisangutse yes reka ndagushimire bwana journaliste ubwa zino nkuru dushikirije zo muri Nord Kivu cyane Masisi hamwe na Warikare ndabona twoje ku musozi w'iganiro cyacu no kwereka nanjye sinoye kugushimira makuru watubwiye nsa cyane ayo muri Katana watubwiye ingene imeze uko byifashe mu gihe benshi bari bafite urugiro ndetse unatubwira unadusozereza inkuru bari batubwiye ku musozi w'Igisagara cyawo vereka ndagushimiye cyane ndagushimiye nawe dushimire n'abari badukurikiranye muri kino kiganiro cyacu tubasabe ko dukomeza guhera muri commentaire twunganirane ibidatarutse tubaze ubwo haracari kare turaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma mugire aho muba mwubahwe ciao